avuze ukuri avuze neza ego nawe ndavuze mbe usengahe hari gusenga no gusengera usengera he bon hano umubose ararengana aramurara amwitegereza arabura n'icyo yamusigira mugabi zose aramuraba amwitegereje amutera akagonga amubwira ati reka ndamutwara umuntu umwe Kiyago meje amugaburi neho nka Wetu turazi ko bavuga ko umunsi mukuru wa Noel ari kwibuka iki umunsi mukuru wa Noel ni ivuka rya Yesu nta vuka rya Wetu rihari muri Wetu company coming soon ego cyane bakunzi ba Kiyago Media TV turi kumwe na Wetu company esko Wetu twashaka kumenya kubera iki mwashinyoka ibyo kenshi mukora ku bintu cyangwa gusanisha ibyo muri Bible mwashaka kubikira namwe katubazurira umuntu hariya turabona ko yatekereje cyane ego twatubajije ngo kubera iki muri Wetu company muramukunda ku bintu by'ama kenshi byo muri Bible mushaka kubisubira mukabikopia ukuntu nyene donc ibintu byo muri Bible ndushaka kubikopia donc twe dukeneye ko tubona isi hindutse biciye ibyo tuba turakina nabajije impamvu mukunda gukina ibintu byo muri Bible donc kenshi tuko turamamana niwe amakomedi wanu cyaba handi makomedi cyane tumenyereye turumera imirongo muri bamwe kumasubira mukuntu nyine mugira blague mugira damushamo komedi wanu kubera ki mwahise mugira ivyo nuko igituma twashinze kubikora nuko hari abantu benshi bakeneye gukira biciye mu jambo ry'Imana nagore bari jambo ry'Imana ya komedi ari jambo ry'Imana yego bya kuva dukina zijya filime kugira ngo kanaga nk'ubu abantu hari abantu mu isi bafite tubazo kanaka niyo barabe iyo ntuzi yo season y'iwacu biratuma bashobora guhinduka ariko cyane mu gusozera turakubabaza Wetu company muri hamwe mwese muheruka twabonye komedi makenye muri kumwe na game type mugufi twa Comanda Kiyago Comanda ego cyane yari yagiye muri Wetu company yari muri management ya wakala cyangwa byagenze gute aho muzombaza benshi uzohavumbaza Joshua mu Rwanda nakubaje Comanda mbaze ndiko ndakubwira abantu twimirije canke nawe tumaze gukorana video tarazaja ku mugaragaro mbaze banyasu mbaze twakubajira bamaze kuja ku mugaragaro Wetu twakwataje ku mugaragaro kumbura katse waza neza ndarenze urancanye ego cyane kumenya eske Comanda yari muri management ya wakala cyangwa yari abasavye mwari mwamusavye byagenze gute bitwasabanye ni collabo ni gwa rukundo gusa dushire hamwe imitwe kugira ngo duteze imbere igihugu cacu ni mwamuronde niwe yabarondeye bon aha byongora cyane kubivuga yego nibanga ry'akazi cyane biratahuritse Wetu na kana kari mwosiga mugiye abakunzi ba Kiyago Media TV naba mwodukinira niba mwogira iki cyo mushaka cyose mwani wa ni kwa reka ndagubatse ikibazo kimwe mbega rogo ya Kiyago Media ijangaha canke ijangaha ku mupira oya canke ahariho hose hari Kiyago ijahe video ya rogo ya Kiyago Media TV ijaha canke ijaha uravye video za Kiyago Media bohora ubona ijahe oya reka nkubaze nawe ngira ijaha atandukanye Wetu singara yishiraho ari ahantu yagenewe kujana amatsikona ndakwikaniye ibiganiro kujya muri droite hariya canke hariya hakoreko oya none ibiganiro bivana ngira kuri telefone yawe esi kujya kuri telefone yawe habona honyeretse ariko ijana hiva oya hari rogo ibiri hariya canke iri hariya bivana ukuntu ufite telefone yawe gufatira ngaho nyene bivana ukuntu telefone wawe wayigize nane telefone naho bigize kwigoma handi nyene uribona he rogo ya Kiyago Media TV ndamufashe mwabibonye rogo ya Kiyago Media TV horija droite hejuru no kwizina commentaire musi ndabikeneyemo niba utaba babihindura ukabona babihindura ugenda kora ibindi video Wetu twakubwiye dusigira akantu akunza Kiyago Media TV baraba baje no kwibuka ibikorwa byanyu mwese muri hamwe modufasha donc twegera abakunzi bacu mbe bavuze ngo twagute Juliana umunsi umwe Juliana yarigeze kugenda ahantu avuye gutanga ikiganiro ku barindi bakomeye hama ico gihahura n'aba journaliste batameze neza baramukubita baramuhonda barasubira hagera kimwe bamusigiye amaka microphone cameraman mbe cameraman ngo witwa gute ni side touch na side touch na touch ni side touch baramutwara na touch yiwe birahara nyene birakomera ico gihe rero umubose ararengana aramurara amwitegereza arabura n'icyo yamusigira mugabi zose aramuraba amwitegereje amutera akagonga amubwira ati reka ndamutwara umuntu umwe Kiyago Media amugabura inyama y'ingurube afungura amererwe neza nuko
ashitse muri Kiyago Media baramwakira bigenda neza. None muri abo bantu bose ndiko ndavuga babiri ninde yakoze neza? Avuze ukuri. Avuze neza. Ego. Nawe ndi avuze ukuri. Nyishura. Bizos. Nuko rero bitoye gendo gire guke uzobaho. Ngire gute none benzi. Genda none njya ka benzi. Ndagowe baje nanza gusanga ari umuntu aramusera mariko. Gusa mugambwe musera mariko nyene suko ngo ndabapinga ndabemera sana. Nanje Mbe usengaye. Haro gusenga no gusengera. Usengera he? Bon, ahantu hose bavuga Yesu. Havuga Wetu. Bon, avuga Wetu ndahimenyera kuko. Ego cyane. Ndabona muri Wetu company muri abantu meze neza muteri nkuru cyane. Gusa hariho bamwe batekereje babanye. Ahubwo nyene none nadusigaye n'igihumbi ngabo. Narabe abakirikari. Ego cyane. N'amategeko y'akazi ko haguma abo bahoze cyane. Ego umwami ariko aravuga bose bategeza ko bameze neza. Arumva rero umwami. Uvuga ko ndinde none wewe. Uvuga kuri Wetu? Sawa rero amategeko y'akazi avuga yuko umwami ariko aravuga abantu nyuma bamanza gutekereza. Ego cyane. Ego nakajama ke mwosiga mutugira ko Kiyago Media TV nka Wetu company. Aba fans ba Kiyago Media TV, KMTV nibi. Ya subscribe. Utabizi kubivuga ufe gufyonda aho nyine ubona habameze uko. Nakajemi ntugire gutyo ugize ukuzoba uri umuntu utatwemera. Bon, ndabizi nawe kunyemera naho. Umuswa wasuriye ibuye. Hawe umuswa wasuriye ibuye. Ibuye ntiyava ngo umuswa ucuvuga ngo naho wabuye utavuze ndazi wawumvise. Vuze rero ngo naho mutamvise ko bwa subscribe namwe bwa subscribe murakeneye kugira share commentaire kugira ngo ibiganiro bya Kiyago Media bigenda mukamutibagira ko muja muri Wakala TV mukara ama video yose akitegerezwa kubaho nawe tukamponi Facebook yanu hose urumva ko biba bikenewe cyane. Ego kandi mwakoze kutugendera reka baca babacisha hajya babahaga nta munyu mumere neza hari ingorane mufatikiye nta kibazo turamenya twashika hajya nyene kujya kwibiga je sinivuguruze byango niwe wanyamyera ndevo ego cyane wanugira ikibazo baza gucayo aho hama dushaka kajya mu bwako Kiyago Media TV umwe ndashaka nta kibazo muri mwanya wawe akajambo nobwira Kiyago Media nuko tubakunda cyane gose natwe turabakunda akajambo nobwira abari korakurikira media mbe ngo Kiyago Media TV Kiyago Media TV. Okay, nagira ndababwire nabagira subscribe kuri chaîne ya Kiyago Media TV. Nagira gute? Subscribe. Bantumvise. Abone. Bakunde iby'iwacu birinde no kujya baraja gukunda iby'abanyarwanda. Nicyo kintu je no babwira. Ushaka ngo iby'abanyarwanda. Oya bakunda iby'iwacu. Yego cha. Yego uvuze ukuri. Vuze neza. Uzoba umusani. Murakoze kutugenda tubashimire abamuzoye muragaruka ko murabona ko n'ibintu binezereye cyane je nabikunze cyane natwe twabikunze mwakoze kuturyohera yego muzogira urugendo rwiza sawa kuri Kiyago Media TV kuri ndabashimiye sana afise umudemu mwiza man washimye vraiment nzoko bimuza kudutembera kwezi byiza sana yego cyane washinye umudamu cyangwa washinye ko wasugenda ukama niko ushaka usanga inbox sawa kajya mu bwako Kiyago Media TV. Okay, abakunzi ba Media TV Kiyago Media TV novuga ati murakoze gose kutugendera barakoze gose Kiyago Media subscribe twabwira ati mu komante mu share mu subscribe subscribe ego cyane Wetu mugusozera ijambo bwako Kiyago Media TV. Ego murakoze cyane Kiyago Media mushishikare mutera imbere ntimwumvirize ibintu biriya kuko benshi ni kenshi batatwemera ibyo tuba turimo kandi mudusengera kuko urabana ko abasi ni benshi cyane hari benshi bagerageza kutukorera ibikorwa bitameze neza nk'abagomba kuturoga kutwica kuduha amasomo kugira ngo ijambo ry'Imana risubire inyuma nagenda bamenyeshe yuko iki gihe cyagize yuko ijambo ry'Imana rigenda imbere
bon ndiko ndagisha ijambo ry'Imana none Wetu company gere reba ijambo ry'Imana ko muravuga ego kenshi ubu twarabihinduye bya bindi twari twamenyereye ngo tugira bitugani by'imbago by'abasani by'ibiki twarabihinduye kitsa publicity anaho nyene bimeze neza iciye mu by'ijambo ry'Imana ubundi ho tugiye gukora ijambo ry'Imana kandi ndababwije ukuri nta muntu n'umwe azosoko mbona mu bintu bidasa neza ntibivuge ku rubuga shine box ntibisarisha nta dress narakuye hari ubona Wetu wadafite ibintu ufite ngaho mutwe nta n'umwe umuntu uzinze yo bikuye none ko uciye bombaritse ego cyane murakoze cyane turabashimiye mwese Wetu company ko mwatwitaze yari Kiyago Media TV Juliana kuri micro musanzwe mumenyereye cyane bandabukunda ibiganiro byacu like share comment na subscribe turabakunda cyane ciao ciao